Imana uhoraho mana uvyagiye mw'ijuru mana ugira neza turaguhaye icyubahiro iki gitondo ciza igitondo waduhaye ngo tukivyukamwo amahoro gushika ubu tukaba turi bazima ntuhabwe icyubahiro uhoraho mana nzima turaciye bugufi imbere yawe dusaba imbabazi kuko nyaguhora ku ngoma hari aho twoba twagiye kubiri nawe hari aho twoba tutakoze ivyo ugomba turakwinginze rero amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo amuyavira ku musaraba atweze adutunganya dutyorore urakoze nyaguhora ku ngoma inyuma yo kuduha imbabazi none turaciye bugufi tukwambaza tugusaba ngo bane natwe muri uyu mwanya aho nyaguhora ku ngoma hagiye kuba ibikorwa vyo kugurura isasa y'inama nshingamateka ibikorwa tugiye kurangura muri aya mezi 3 uhoraho nyaguhora ku ngoma turakwinginze ngo bane natwe ubane nyaguhora ku ngoma n'indongozi zacu ubane nyaguhora ku ngoma n'abakozi bose bo mu nama nkenguzamateka ubane n'abashitsi ubane n'umwe wese nyaguhora ku ngoma uze kubana natwe mana uvuga mwami wese aze kugura akanwa wivugire uzobukoze nyaguhora ku ngoma natwe tutege yompi kandi nyaguhora ku ngoma ivyo tuzorangura turabigushiza imbere kugira ngo bare uzodushoboza kuko utadufasha amaboko ntavyo twokwishoboza uzubane natwe nyaguhora ku ngoma mu bikorwa vyose tuzokora maze bizo biguhesha icyubahiro n'igihugu cacu nyaguhora ku ngoma kize gitera imbere biciye mu byo tuzoba turiko turarangura urakoze rero nyaguhora ku ngoma tuguteze yompi ni mu izina ryawe gera Yesu tubisavye twizeye ku izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. Afrika Mashariki tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tulilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Uzalendo pia mshikamano viwe msingi wa umoja wetu, na tulinde uhuru na amani
mila zetu na desturi zetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Viwandani na hata mashambani, tufanye kazi sote kwa makini. Tujitoe kwa hali na mali, tuijenge jumuiya bora. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Nyiriteka umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi, nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi, nyakubahwa cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi, banyakubahwa bakenguzamateka, nyakubahwa umuyobozi mwishikira wa Ramatari intanzi za Gitega, banyakubahwa mwaserukiye igisata c'ubutungane, banyakubahwa mwaserukiye ibisata byo kwivuna umwasi no gucungera umutekano, nyakubahwa urongoye umugwi CNDH, nyakubahwa cegera c'urongoye umugwi CVR, nyakubahwa umunyamabanga mukuru w'inama nkenguzamateka n'icegera canyu, banyakubahwa muserukiye ibihugu vyanyu mu Burundi n'ayo mashirahamwe mpuzamakungu, nyakubahwa umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara za Gitega, nyakubahwa musitanteri wa komine Gitega, nyakubahwa abakozi bakuru murangura imirimo yanyu mu nama nkenguzamateka, banyakubahwa mwese mucibaro n'iteka Imana yamuhaye, munkundire ndamenyeshe uko ibirori byo kugurura iri sasa risanzwe rya Kigarama bitunganijwe. Twatanguriye ku gisabisho, haza gukurikira ijambo ryo kugurura iri sasa risanzwe rya Kigarama cyo gushikirizwa na nyiriteka umukuru w'inama nkenguzamateka. Iryo jambo riheze haza gusozera n'igisabisho. Tugarusabe rero mwese muri ngaha bubahwa mutega amatwi iri jambo, tunga tubasaba gusha amatelefone yanyu uburyo butagorana. Tugarusabe rero nyiriteka byaguruke aze ashikirije ijambo ry'uyu munsi. Nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka, nyakubahwa cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka, banyakubahwa bakenguzamateka murongoye imigwi yamaho,
nyakubahwa abakenguza amateka, nyakubahwa muyobozi mwishikira, severe mukaba n'icegera c'urongoye uwo mugwi, nyakubahwa murongoye umugwi CNDH, nyakubahwa murongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara nziza ya Gitega, banyakubahwa mwese muserukira amashirahamwe, banyakubahwa mwaje muserukira ibihugu vyanyu ngaha mu Burundi, banyakubahwa muserukira amashirahamwe mpuzamakungu n'ayakorera mu Burundi, banyakubahwa mwaserukiye inzego z'ubutungane, nyakubahwa musitanteri w'intara w'ikomine ya Gitega, banyakubahwa mwaserukiye inzego z'umutekano no kwivuna abansi, banyakubahwa abakozi bakuru duhereye ku munyamabanga mukuru n'icegera ciwe, banyakubahwa mwese bakozi bakuru bo mu rwego rw'inama nkenguza amateka, banyakubahwa bamenyesha makuru, banyakubahwa mwese umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, tugira amahoro, ubumwe, iterambere, umutekano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ubwa mbere na mbere twagomba dushimira Imana yo muremyi wa vyose, yemeye ko tuvyuka turi bazima, ikanadushoboza kuba twashitse ngaha muri bino birori. Ndabasabe mwebwe mwese uko turi ngaha twese mu ntiza amashi tuyikurira ubwatsi. Banyakubahwa mwese batumire bahire, turabahaye ikaze hano mu nama nkenguza amateka. Tuboneyeho kandi kubashimira kukuba mwitavye ibirori vyaho turiko twugurura isasa risanzwe rya Kigarama ryo mu mwaka w'ibihumbi 2025. Turazi ko mwari mufise iyindi mirimo, ariko vyose mwabishize ku ruhande muraza kwifatanya natwe muri ibi birori. Kwama mwatwitavye ni ikimenyetso ntabesha ko mudufise ku mutima kandi mutwitwararitse, kuko akuzuye ntikamurikwa. Bashitsi bacu, aha mu nama nkenguza amateka turazirikana ko imiti ikora ikoranye, ko umwe wese mu rwego yaserukiye ari kirumara mu bikorwa vyacu. Tukaba dushigikiye ko imigenderanire yacu yobandanya ku neza y'abenegihugu. Banyakubahwa abakenguza amateka batumire bahire, akaruhuko twahoramwo ntiwari umwanya wo kwicara mu miryango, ahubwo kabaye akaryo ko guhindura ibikorwa tukaja kwegera abenegihugu badutumye kubaserukira, kuko turazi ko naho inyundo ikura itaruta iyayujuje. Kubitwerekeye twashaka rero dukeze banyakubahwa abakenguza amateka ku bikorwa vy'iteka baranguye muri kano karuhuko, aho basanze ku kivi abenegihugu bakabatera intege mu bikorwa vy'iterambere barimwo, bakongera bakumviriza imyitwarariko yabo yo mu buzima bwa misi yose. Mu karuhuko twahoramwo, abagize ibiro vy'inama nkenguza amateka twaragendeye intara za Bujumbura, Gitega na Burunga. Muri izo ntara tukaba tujanywe no kwifatikanya n'abenegihugu mu bikorwa vy'iterambere barimwo, canke tugiye kuganira nabo
kugira ngo tubahe impanuro ku bijanye no gukunda igihugu mu kugwiza umwimbu, kubumbatira amahoro n'umutekano, kuvyara ku rugero, gukorera mu makoperative, gutanga amakori, kubungabunga ibidukikije hamwe n'izindi mpanuro zotuma babaho bamerewe neza. Kuva ku igenekerezo rya 11 gushika ku rya 13 Munyonyo, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka ari kumwe n'abashinga amateka 5 batowe mu ntara ya Gitega yaratunganije ibiganiro byamushikanye mu mazone 6 yo mu makomine ya Shombo na Karusi. Intumbero y'ivyo biganiro kwari ukumviriza ibibazo bihanze abenegihugu mu bisata bitandukanye harimo ubutungane, ubutunzi, isuku n'umutekano. Tukiraho nyene, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka yaragiranye ibiganiro n'abaserukira abenegihugu bo muri zone ya Mugera ya komine Bugendana yo muri iyo ntara nyene ya Gitega kwigenekerezo rya 2026 Munyonyo uno mwaka. Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka nawe kwigenekerezo rya 8 Munyonyo yarifatikanije n'abenegihugu bo muri zone Kajondi komine Bururi mu ntara ya Burunga mu bikorwa vyo gusibura imiserege y'ibarabara rihuza ibarabara ry'ikaburimbi inimero 7 n'ikigo ca leta kijejwe kugwiza imbuto Izabu. Kuri uwo munsi nyene yarongeye arashikiriza ku giti ciwe ingabire y'imashini n'imipira yo gukina yari yaremereye abagendana ubumuga bo mu kigo cyo ku mutumba Gakwende zone Nyakuguma ya komine Rutana mu ntara ya Burunga. Kwigenekerezo rya 2022 Munyonyo 2025 naho ari kumwe n'abashinga amateka bimvukira za komine Bururi yo mu ntara ya Burunga, icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka yaragiranye inama n'abakuru b'imitumba, abaserukira ubuzi butandukanye muri komine no mu mazone, abaserukira amashengero n'abadandaza bo muri zone Muzenga ya komine Bururi mu ntara ya Burunga. Iyo nama yari ifise intumbero yo kumviriza ibibazo n'imyitwarariko y'abenegihugu. Imbere y'iyo nama hari yabanje kuba ibikorwa vyo kubaka impome zo gukomeza no gushigikira ikiraro gihuza amazone ya Muzenga na Bamba yo muri iyo komine. Banyakubahwa bakenguza amateka batumire bahire, twisunze ingingo y'190 y'ibwirizwa nshingiro kwigenekerezo rya 2025 Munyonyo, banyakubahwa bakenguza amateka baravuye mu karuhuko barimwo bitaba isasa ridasanzwe ryatumwe ko na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi kugira bemeze amazina yabo mu gisata c'ubutungane kugira ngo bizegwe mu mabanga atandukanye yo muri ico gisata harimwo n'umushikiriza manza mukuru wa Republika. Mu ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire y'inama nkenguzamateka n'izindi nzego, kwigenekezo rya 6 Munyonyo umukuru w'inama nkenguzamateka ari kumwe n'ivyegera vyiwe yarahaye umubonano uwuserukira umugambi mpuzamakungu ujejwe iterambere PNID. Yarongeye kandi aho umubonano uwuserukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi yaraje kumusezera. Muri iyo mibonano yose uko ari ibiri
ibiyago vyashimikiye ku gukomeza imigenderanire no gufashanya hagati y'inama nkenguzamateka n'ishirahamwe PNID hamwe n'igihugu c'Ubushinwa. Mu gutsimbataza ubucuti n'izindi nama nkenguzamateka na nshingamateka, nyakubahwa icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka yari yitavye inama igira 200 ihuza abarongoye inama nshingamateka na nkenguzamateka bo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko yabaye kw'igenekerezo rya 14 Munyonyo 2025. Abitavye iyo nama barahanahanye ivyumviro kubijanye n'ishigwa mu ngiro y'ivyo basezeranye mu nama yaheruka, imyiteguro y'inkino zihuza abashinga amateka n'abakenguza amateka bo mwishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko, ibibazo biri mu nama nshinga amateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, ibijanye no gutanga intererano n'ibindi. Vyongeye kw'igenekerezo rya 3 Munyonyo 2025, abashinga amateka n'abakenguza amateka 5 b'abarundi bararahiye kugira binjire mu bikorwa vy'inama nshinga amateka ya Afrika mu gihe c'ibikorwa vy'isasa rigira 6 ry'ikiringo ca 6 c'urwo rwego vyabereye mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Muri abo barahiye harimwo abakenguza amateka Leokadinda Cayisaba na Jean Baptiste Baranyizigiye. Si ivyo gusa, intumwa z'inama nkenguza amateka zigizwe n'abakenguza amateka Imelda Sabushimike na Ferdinand Ndayisavye zaritavye ibikorwa vy'inama igira 84 ya komite nshingwabikorwa y'ihuriro ry'inama nshingamateka na nkenguzamateka za Afrika yabereye i Kinshasa mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva kw'igenekerezo rya 18 gushika kujya 22 Munyonyo 2025. Mu vyihwejejwe muri iyo nama harimwo ibijanye no gutsimbataza ubwigenge bw'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika kugira bishikire iterambere rirama hamwe n'intambamyi zihagaze ku bukene bw'amasoko ntanganguvu n'ingene yotezwa imbere muri Afrika. Mu bijanye no gukarihiriza ubwenge abakenguza amateka n'abakozi kuva kw'igenekerezo rya 3 gushika ku rya 5 Munyonyo 2025 mu gisagara ca Bujumbura kwi Hotel Royal Palace haratunganijwe inyigisho nkarishabwenge zahawe abashinga amateka n'abakenguza amateka na bamwe mu bakozi bo mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka kubijanye no kugenzura ibikorwa vya leta no gutunganya uburyo hisunzwe imigambi yategekanijwe. Mu kwifatanya n'abandi barundi mu manza, inama nkenguza amateka itumigwamwo ku magenekerezo ya 2021 Munyonyo uyu mwaka 2025 ivyegera vy'umukuru w'inama nkenguza amateka, bamwe mu bakenguza amateka n'abakenyezi b'abakozi bakuru bo muri urwo rwego barifatikanije n'izindi ndongozi mu kwitaba ibikorwa by'ihuriro rigira 6 rihuza abakenyezi b'imboneza bo mu rwego rwo hejuru. Ivyo biganiro vyari bihagarariwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi n'umutambukanyi wiwe, vyatunganijwe ku civugo twiteho amagara n'ubuzima vy'ibibondo
kuva bakiri bato kugera bashike mu buyabaga kugira bazoshobore kwiteza imbere no guteza imbere Uburundi. Banyakubahwa bakenguza amateka batumire bahire. Mu karuhuko turangije twarashoboye kwibonera no kumviriza ibibazo bitandukanye bihanze abenegihugu badutoye, na cane cane mu bisata vy'uburimyi, amagara y'abantu n'indero. Dufashe aka kanya rero kugira ngo dusabe ubushikiranganji bubijejwe barushirizeho kuba hafi abenegihugu ivyo bibazo bitora inyishu. Mu gisata c'ibidukikije twasanze ahenshi isi ndimwa iriko iratwagwa n'inkukura. Kugira ngo dukingire isi ndimwa duhamagarira abenegihugu babifashijwemwo n'ibisata vya leta bijejwe ibidukikije kwijukira gutera ibiti ku mitumba no guca imikobeko. Tugarutse mu gisata c'uburimyi turateye intege abenegihugu bafashe iya mbere mu kwijukira gutera ibiterwa njabukamazi harimwo ikawa n'ivoka. Ivyo bikazotuma mu minsi iri imbere babukura mu cibo, leta nayo ihabonere amafaranga mvamakungu. Banyakubahwa bakenguza amateka batumire bahire. Nivyo twahora mu karuhuko, ariko twisunze impanuro za basogokuru bacu ko isuka yama irima itagwa ingese, reka dutangurane irisasa turiko turugurura n'inguvu hamwe n'umurindi bishasha, kubera ko abenegihugu badutumye batwizeye ko vyinshi kandi bishasha duhamagariwe kubarangurira. Muze rero ejo aho bukera duce tuja ku kivi vuba na bwango, kuko ushaka umuce acika ijoro. Mutwemerere rero tubamenyeshe ko muri rino sasa risanzwe rya Kigarama 2025 uretse iyindi mirimo duhamagariwe kuzorangura, inama nkenguza amateka izokwihweza integuro z'amabwirizwa 6 twarungikiwe na leta. Izo nazo zikaba ari izi zikurikira. Ubwa mbere, integuro y'ibwirizwa ryerekeye iyemezwa na Repubulika y'u Burundi y'amasezerano yasizwe ku mukono kw'igenekerezo rya 12 Rusama 2025 iraba hagati ya Repubulika y'u Burundi na Repubulika y'Ingoma ya Maroc, yerekeye ikugwaho ryo gutanga kabiri ikori ku mafaranga yinjira no gukinga ibijanye no kudatanga amakori uko bitegekanijwe, hamwe no gukwepa kuriha amakori. Ubwa kabiri, integuro y'ibwirizwa ryerekeye iyemezwa na Repubulika y'u Burundi ry'amasezerano yashizweho umukono kw'igenekerezo rya 12 Rusama 2025 iraba hagati ya Repubulika y'u Burundi na Repubulika y'Ingoma ya Maroc, yerekeye amasoko ntanganguvu. Ubwa gatatu, integuro y'ibwirizwa rikingira ibitororokanywa vyerekeye umuntu ubwiwe. Ubwa kane, integuro y'ibwirizwa rihindura ibwirizwa inomero 1 ubusa 8 ryo kuwa 23 Ndamukiza 2012 ritunganya igisata kijejwe ivyerekeye imbuto z'ibimera. Ubwa gatanu,
integuro y'ibwirizwa riringaniza ibisata vya leta bijejwe amazi anyobwa no gusukura amazi mabi. Ubwa gatandatu aribwo bwa nyuma, integuro y'ibwirizwa riringaniza imirimo ya sentare icungera amatungo ya leta, ingene itunganijwe n'ingene ikora, hamwe n'ibikurikizwa muri iyo sentare. Banyakubahwa bakenguza amateka, batumire bahire. Hampande y'izo nteguro z'amabwirizwa, tuzokongera tubandanye twitaho gutora inyishu z'ibibazo bihanze abenegihugu. Tubahimirize kubumbatira amahoro n'umutekano hamwe no kubandanya bahurumbira ibikorwa byo kwiteza imbere. Nk'uko dusanzwe tubimenyereye gukorana n'abatowe mu makomine, tuze tubandanye tubahimiriza kwama basize imbere ineza z'umwenegihugu mu byo bakora byose, tutibagiye no kubaha impanuro zotuma mu mitumba haba ituze n'umunezero. Reka kandi twongere twibutse banyakubahwa bakenguza amateka ko twebwe twatowe dutegerezwa kuba ijisho n'ugutwi by'abenegihugu muri byose na hose. Duhamagariwe rero kuba akarorero keza mu kwitaba ibikorwa by'iterambere rusangi bitunganywa mu ntara n'amakomine twatowemo. Twamwe tuzirikana ko akazi kacu atari ukwemeza integuro z'amabwirizwa gusa, ahubwo ko dufise umwitwarariko w'ineza y'abenegihugu bose. Tubashikirize kandi ko tuzobandanya gutunganya ingendo n'inama zitandukanye hagati mu gihugu mu ntumbero yo gutsimbataza umugambi wa leta wo kwegereza ubutegetsi abenegihugu no gukurikirana ubuzima bw'amakomine. Tuzobandanya kandi ibijanye no gukarihiriza ubwenge abakenguza amateka n'abakozi bo mu nama nkenguza amateka kugira ngo bibafashe kurushirizaho kurangura neza imirimo bajejwe. Mu ntumbero yo gutsimbataza ubucuti n'imigenderanire myiza hagati y'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko, tubamenyeshe ko tuzokwitaba inkino zihuza abashinga amateka n'abakenguza amateka bo muri uwo muryango. Tuzokwitaba kandi n'ibindi bikorwa mpuzamakungu vyerekeye abashinga amateka n'abakenguza amateka. Imbere yo kurangiza, twashaka gukeza leta mvyeyi, leta nkozi ku kigoro iriko iragira mu korohereza abenegihugu mu kubaronsa ivyankenerwa harimwo igitoro n'ibindi bidandazwa nkenerwa. Ikaba kandi iriko irafata n'ingingo zibereye mu bisata bitandukanye zituma ikigega ca leta kibomboka. Turakeje by'imvamutima nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu ku gikorwa c'iteka ariko arakora mu guteza imbere igisata c'ubutare. Ivyo navyo bikaba biriko bituma ubutunzi bw'igihugu cacu bwisununura. Tukaba turangije twongera tubashimira kukugene mwitavye ibirori vy'uno munsi. Ni no kuri ayo majambo dutangaje icese iyugururwa ry'ibikorwa vy'isasa risanzwe rya Kigarama 2025. Murakoze, Imana ibahezagire.
gusozera twashaka dusabe umuhuzamateka honorable Sabine ashikirize igisabisho. Dusenge ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Mana uhoraho, Mana nye n'urukundo, dukundire dusubire tugukengurukire ku gikorwa catuzindukanye ngaha kigenze neza cane. Wabaye muri co, wabanye na nyene iteka umukuru w'inama nkenguzamateka, none rero turahejeje kumva ibikorwa bitegekanywa mw'iri sasa risanzwe ry'inama nkenguzamateka ry'ukwezi kwa Kigarama 2025. Mana muvyeyi, urazodushoboza, urazobana n'indongozi z'inama nkenguzamateka, urazobana n'abakenguzamateka, urazobana n'abakozi b'inama nkenguzamateka, ndetse urazobana n'abagenzi bose b'inama nkenguzamateka, kugira ngo ivyo duhejeje kwaturirwa abe ari we uzotuma biranguka. Uraduhamagara meza, urazobana natwe. Mana uhoraho, haracari kare, hari ibindi bikorwa bigiye gukorwa, navyo nyene turabikuragije. Urabibamwo kuko twebwe nk'abana b'abantu ivyo twokora utarimo kumbure ntivyoba vyiza. Urakomeza rero kubana natwe muri vyose na hose. Mana muvyeyi, dukundire tukuragize rero ingendo zigiye gufatwa, abasubira mu mirimo bashigikiye inama nkenguzamateka, ujane nabo ubagirire neza ubashikana amahoro. Ngo ugusaba ntiyirirwa aravuga vyinshi, kuko tucasama ubuzi ico tugiye gusaba, arico gituma ibi vyose tubisavye mw'izina ry'umucunguzi wacu Yezu Kristo. Amen. Ku izina rya Data, rya Mwana, rya Mutima Mweranda. Amen.